nyene icubahiro Mana mushobora vyose, mwanya kubahwa mugize ubuserukizi bw'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD, mwanya kubahwa ndongozi zitandukanye muri iki gihugu cacu, muri ngaha ndabonamwo umuhuza w'abarundi, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wahoze ari umuhuza w'abarundi, ndabona indongozi zitari nke, abakozi b'Imana mwese muri ngaha abaserukira imigambwe, umwe wese yumve mu cubahiro Imana yamuhaye. Tugire Kristo. Yesu ashimwe. Salamu alaikum. No munsi turi n'akanyamuneza ko gusubira guhura ngaha kugira ngo tuze turiyibutsa ivy'Imana yadukoreye, tugire n'umutima wo gushima, kuko hajya ubudashima ni ikibazo. Ukazobona n'umwana umuhaye ikintu ntashime, burya kiba ari ikibazo. Umuntu adashima yamukamwo ubukozi bw'ikibi, kuko urumva umenga nta kintu na kimwe kigira kimukorerwa ciza. Rero burya yamukamwo inkozi y'ikibi. Hariho abo twabonye bajya abantu bava mu iterabwoba, niyo wobagirira iki ntuzokumva bavuze ngo urakoze, iwabo mesi ntibaho. None rero natwe ku kwezi uko duhura tuba tuje kwiyibutsa ivy'Imana yadukoreye kugira ngo dushime, kandi dushimye Imana nayo icinezerwa. None rero muri uko kwezi turafise ivyo dushima vyinshi, kuko muri uko kwezi twakoze mu mpera, mu gihe twaherukana twarakoze igisabisho, twongera turagira ikoraniro kaminuza. Cya gikoraniro cavuyemwo imihezagiro idasanzwe. Twakora ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe urasubira urinagura. Muri uko kwezi twakubonyemwo ibidasanzwe. No munsi je nashatse kuvuga cyane ku ijambo ryitwa kurambigwa. Kurambigwa ibintu byashitse muri iki gihugu muri uko kwezi turangije. Iyo tuba abantu barambigwa ntivyari kugenda bishitse, kuko hariho byari vyaravuzwe kenshi, mugabo umuntu aguma avuga ngo bizoshika ryari. Muribuka ariko bavuga yuko inyenyeri izova mu Burundi igakwira isi, yuko ari inyenyeri ya Afrika. Hajya burya bwari ubutumwa buriko burabwirwa abarundi, bitebuke muzoteba mushike, kuko wewe ubibona umenga nibisanzwe, mugabo uravye nk'impari ziba kugira ngo igihugu kije imbere. Haraba impari kuko nta na kimwe kitaba gishaka kujamo, ariko ukabona mu Burundi ingena akarere duherereyemwo, ibihugu byose byaciye bivuga ngo twebwe dushize imbere n'uyu, bose bagacavuga bati n'ubusaraba. Nyaza kayikene bisanzwe. Hariho ubundi burere kugira ngo n'ubu hariho abatarumvikana. Nuno munsi akarere gatwara icegera ca mbere gushika uno munsi kuri iyi saha ntibarumvikana. Mwumve rero ingene kuva bari icegera ca gatatu vyarase ko bumvikana, kuba icegera ca kabiri biranka ko bumvikana, bageze ku cegera ca mbere batarumvikana. Ubu rero ikibazo cyabiyumvira uti mbega none mu mwaka uza bashikiriwe bazokumvikanaho ko baze kumvikana kuri bitoye. Ibi ni byo vyerekana agaciro c'ubwizigirwa, igihugu kwizigirwa.
abindi bihugu bikemera ntibiba vyoroshe hajya barabaca hirya no hino bakaraba bati hari ico botumarira hajya rero kandi ntibaraba ngo ninde ngo n'umukuru w'igihugu baraba abarundi kuko hari igihugu batora manda y'umukuru w'igihugu iba yaheze uwoza akaba ari we ati nukuva bagomwa abarundi baraba inyifato y'abarundi nabajya hamaze imyaka 3 nabo nyene batarumvikana bumvikanye hasigaye indwi niho baheberaniye kugira ngo utwara ubumwe bwa Afrika boneke ibi rero nivyo vyerekana agaciro baha igihugu cacu noneho agaciro twagakuye he twebwe n'inda n'indesho mu Burundi aho gaciro kavuye ni Imana gusa yarakoresheje abandi gushika bagira igikundiro nkibi rero ni cigwa murabona iyo twavuye dufatirwa ibihano ibuka mu 2015 iyo tuba abantu bacika inkokora mugo barabonye bati bajya n'abantu badacika inkokora bakora ibivuga ati Burundi buzokira none ubwo bwa Afrika bwo ntibwarimo mu batwirutse ko muri bukama probo muri buka urugamba twagwanye kugira amaprobo ntize hariho rero ibintu Imana ikora hajya usanga nyene Imana ariko hajya twari turi mu icuriro nico gituma iyo ubonye ingorane menya ahubwo ko ubuzima bwiza bugira bubuze no kubatizwa hajya twari ko Uburundi bwari ko burabatizwa bukebuke ikindi kintu cadutangaje no bwa mbere niyumvira ku isi aho ushobora mu minsi itarenga 3 ugatumira abakuru b'ibihugu bose bagahuza bakaja mu gihugu bose ubatumiriye ku telefone ivyo bintu mwemwe mwagumva biba aho mu telefone uti ndakeneye ko duhura uwundi tudakeneye ko duhura ngo ndaje kazubona mumi emwe hajya bujyana batumiye kuwa 4 nshaka ko baza ku 5 hacaba uvuga ati sinzoba ndashika nzoshira ku 6 tuzoshira ku 5 bose bacavuga ati ku 6 ni sawa baca baraza none tuvugana ko aho twovuga ngo ni ibintu byagusa gutyo ni Imana yashatse kwerekana ikimenyetso uno munsi aho duca hose uzawumva umwe wese aje kuraba hewe ibi bimeze gute ni mwebwe duhanze amaso je ndabwiye nk'ikibazo cyo muri RDC hajya bavuga bati no Burundi bahanze amaso bose nivyo bambwiye yabo mukuru weshiramwe mpuzamakongoni duhuye ati Uburundi wewe yarabuhezagiye aherezako yarabwiye n'abandi arababwira ati Uburundi ati ni igihugu kigiye kuba karorero wenyine ari babivuga kuno ariko nabibwirwa nabo yabibwiye abandi bakuru b'ibihugu ko twarabonanye aratubwira atarya umunwa acavuga ati ndifuza cyane kuza mu Burundi aravuga ati nimwe twizeye ku kibazo ca leta iharanira demokarasi ya Kongo wumvirije abakuru b'ibihugu bandi ishira hamwe rya Buraya babaza gusa bati mbwira dukora iki kugira tubafashe bigende neza abo twahuye bose bakubwira uko nubu nabo muri Aziya bose babaza jewe hari abambwira bati vuga ibikenewe tugufashe kugira ngo ikibazo gitorerwe umuti murabona rero n'ikindi kidasanzwe cyo gwaruka ugwaruka ntaho twigeze tuvuga ngo ntora ikawa ugwaruka rwa Afrika kwaratwera uti Bujumbura dukeneye ko ariyo tuzokwa tugiramwe amanama umwaka ku mwaka kubera iki kuko babonye ugwaruka rw'u Burundi arakarorero mukamwibuke nta minsi ari bwahere ugwaruka rw'u Burundi rupfumwa
hajya rero ni uko mubona ibibazo menya yuko ahubwo umuco winjiye nibi umuntu wemera Imana ntose naho wahora uhakana Imana ucubona Imana ikibanza cyayo none wewe uravye ugwaruka rwo Burundi ngene baruvuze baruvumye ukaza wumva kuva ubu ugwaruka rwo Burundi nigwo tubonye arakarorero niho tuzokoma tugira amanama bati imbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe tugize imboneza mu kibazo cyo gwaruka muri Afrika. Ni ikintu kiba kidasanzwe. Uko kwezi rero twaratwiyeretse muri iki gihugu cyacu, nicyo gituma ndetse narabonye n'ibyo twafunditse mu ikoraniro kaminuza byatangwe kuja mu ngiro, ibikorwa rusange byavyutse, abarundi basubiye kwivyukiranya, bari basinziriye. Hari ikintu kimaramaje, murabona igihugu twamaze kuvuga twese tukabona ko kigiye kuba igihugu nyabagendwa, hanyuma ugasanga bene cyo ntibashaka no kugikubura, nibitera soni. Bavuze bati ubuzi vy'Imana ishaka ntabikore niwazo kwitwa nyinshi. Abagomya banga rero murumva ko ari muzo kwitwa nyinshi, fuma mweho basi mu kubura igihugu cyacu gisharizwa kibemo amashurwe. Abagomya banga kuko ni mwebwe mwese mwe muri mwagiye imbere, nimwe rero muzi byinshi, mutabikoze nimwe muzo kwitwa nyinshi. Nimwe muzo kwitwa nyinshi kandi nimwe mubabara. Rero ni ikintu cy'isoko, ni ijambo ry'Imana baravuze bati haranditse ati umushaka kwiherera muze mugende mwimbe hanyuma mufurire kugira ngo ntihaba umunuko, kuko Imana yohaviza ikumva umunuko igaca isubira inyuma. Ese ko vyanditse? None rero muzi yuko hari umwanda n'Imana ntishobora gukunda ahantu hari umwanda. Imana ikunda ahantu hari udushugwe, ahantu abantu babo bafise akanyamuneza, bafise urukundo. None rero ko bagomya banga harimwe muri benshi bagomwe muri iki gihugu, tangura iryo suku muri kore. Birateye isoni ugiye nko mu isoko, ugasanga umuntu ariko acururiza azarata imyanda ngaho impande yiwe, isoko iremo yagaca atekera utwo agaca yitahira asize ya myanda kandi agaca agaruka bukeye agaca yicaraho nyine. Simperutse gutembera ngo nze kuraba mu isoko ingene bimeze, mugani baza ko ubu byotuma ndavyizeye, nizeye ko byotuma, nuko nagumye ntembera cyane. Umunsi umwe nzoza gutembera ndabe mu isoko ingene bimeze, mugo nzosanga hari umwanda impande yiwe, sinzova atawukubuye cyaka tsaca mpemba ndawikuburi. Yego none hari gora nzoca mpemba, nibitera soni. Oya birateye isoni, none mwe ntimuvyumva ko biteye isoni? Nimiburi buri meri yoza kubikura hamwe mu birunda ikaba ibiyora, mugabo mweho umwe wese ivyiwe akagenda hakuyiwe hamwe n'abahabonye babona bati urya muntu n'umuntu w'umuntu imbere y'inzu, ukakora neza akavuga atajya hataha umuntu. Hariho abantu muzobona bafise n'utuzu tubi imbere, washaka nk'iyo uri kuja mu bindi bihugu ukabona abantu bafise utuzu tubi, mugasanga imbere yaho harashajije naho utuzu tuba ari utubayabaye. Hariho abantu nkunda cyane, je ndakunda abayisilamu rwose, nibo karorero mu isoko. No muze mumvirize, rega abantu ntavyo bazi. Umuntu wese asukuye bavuga ngo n'umusirimu. Muzi yuko bijyaro bivuga iki? Umusirimu bivuye muri masrim, ni masrim. Nuvuga umuntu wese asukuye n'umusirimu, nuvuga yuko ari icitegererezo. Muze murabe umuyisilamu n'umukene naho impuzu yaratabutse usanga imeshe. Muze murabe naho iba yaratabutse
arayimesa ku bukene bwiwe aravuga ati ndakenye base kugura agahuzu gashasha mugabo akanda kamesa. Hari ikinyoma kiri wacha kwita umusirimu no mu mihana hari ya ruguru babonye umuntu yamesha agahuzu gujya n'umusirimu. Nico gituma tuze turiga kugira isuku, tuze turiga abantu bakakubona yuko ahantu hameze neza bica bigenda neza. Muri ubu kwezi rero murumva ko twigishanije kandi biri mu ijambo ry'Imana tugwe twigishanya gukora. Rero urumva je nuvuze nti uno munsi nafashe nti ikintu citwa kurambirwa ngo amatara yanyu ngo ni mukenyereze igume kandi amatara yanyu yame yaka. Kenyera zigume amatara yanyu yame yaka, kirazira kurambirwa. Iyo urambiwe uva mu bukozi bw'ikibi. Imana yonyene reka twigana Imana niyo itarambirwa. Imana yatwiremeye twebwe nyene ikaturema ikatwishushanyako ikaduha amategeko ngenderwako tukayarenga ntishagashigwe kandi atawuri hejuru yavuga ngo ibintu bikore ntishagashigwe gwe tumare mugiye ngo bikubwira ngo je ndizeye yuko uzokizwa, je ndizeye ko uzokwisubirako. Umva Imana yo ntirambirwa igumirindiriye. Je ndibaza mugabo ikakubwira iti hari hantu ndakurindiriye nawe uriko ugira ibiro biteze ndakurindiriye. Imana yo nyene ikaguma ntirambirwa ntidebukirwa. Mugabo umwana w'umuntu wewe ubwo nyene adebukirwa mu mwanya mutoyi. Ndibuka turi ku rugamba narindi muri rya ntara Rumonge hari mu 97 n'indwi 98 gutyo. Hanyuma rero hariho ibintu bita bamukube umwene gihugu wese udapfuye yaruhukiye muri centre bazita guki ntuzeye regroupement, centre de regroupement, kuko hari hizo bita centre de déplace na centre de regroupement force. Hanyuma rero urumva bamwe bapfuye abandi bagiye muri zo centre bapfirayo n'inzara nabo harakorerwa mabi. Sinzi rero abashoboye kunshikira baraduga barashikira hondi ngumviriza ngo twe turarushe nimwe mudashobora gufata igihugu nimureke nta kundi ari gufatwa apfu. Ndabwira ariko ninacewe ndararubunda ndaranicaye ndabaraririye ndabashubigirira umutekano sindaruha mwebwe cyunze ni mwebwe murushe ajya kudebukirwa ari ikintu gikomeye. Mwagomba aya mahoro turimwo tuyaronke atakiguzi dutanze. Aya mahoro mubona turimo ubu gusubiza hamwe ubona byose hajya byamukajanye kuko hariho abantu bamwe bashaka ivyiza gusa betigeze baruha bariho atakindi. Iyo bimeze neza hari igihe nkora nkunda koza ndatebura ndi mu ndege yashitse hejuru neza bavuze ngo kurako iyo mikanda gacabaga ntuboho naje ndampenyonge ubugiri kwiraduga njaje banuka oya nabwiye nabajije mu 2015 nimbe kujya munsi ntakubonye warihe ngo hajya kari karasuri indamugabo. Hari abantu bashaka guterwa amashugwe mugabo batigeze baca mu ngorane badashaka ingorane arindire mukize aca bo wa mbere ngo burya narimo ngahajya narindi hajya rero kurambirwa ni ibintu bibi. Hariho umuntu kuko none urambirwa ivyiza ntubirambirwa kwe urabiborerwa gusa bimwe ntuze yavuga wa mukozi w'Imana birakuborera ugatangura gukora ibidakogwa. Mugiki ibibi birarambira ndabwire ye birarambira gushikana no muzi nkubo twinjiye mu ikarema abantu bakurikiza
ingingo z'ikarema: gusenga, kwisonzesha, gusangira. Nibyo bitatu bikomeye: kwisonzesha, gusenga cyane, gusangira. Aho iminsi 40 izohera bapfuye barambiwe. Murazagerageza none ko muhamwisonzesha kwa kane, ntitwagerageza iyi minsi 40 tukaja imbere y'Imana kabisa, tukisonzesha, tugasenga cyane ku munsi, tugasenga, tugasangira urukundo. Kuko iyo wisonzesheje ushaka ko ivyo wari kurya rero ucubibika. Oya, niwe wisonzesheje ivyo wari kurya cubishira urya wundi atagize atafise. Mugakobesha ngo wisonzesheje ugaca urya wenyene, bijya wisonzesheje bihebanye abandi batagira. Kinigihe rero c'amageragezwa niho Imana ibonera yuko ushobora kwiyegereza bigakunda. Aha rero niho baca barambirwa. Iyo wisonzesheje umenga niwo munsi uca usoza kurusha iyindi minsi wahoramo, kugira nyene amageragezwa agufate. Ariko aha duhanurane, twame iminsi yose dukenyeye amatara ntigere azima, tugume turi imboneza.